kivuze ahubwo rero ni byiza yuko utangura gupanga projet y'ico ukeneye wifuza nk'umwana w'umukobwa hakiri kare kuko imyaka y'abakobwa yo iriruka sico kimwe y'abahungu nibaza yuko itiruka co kimwe y'abakobwa imyaka y'abakobwa iriruka donc panga projet zawe ukeneye iki wifuza iki wifuza yuko ubuzima bwawe bwose uzokwama bari kubakoresha telecommande kuko umuntu agwaye amafaranga agukoresha telecommande ibyo ashaka abagufise ku bushobozi bwose donc haguruka rero ube wawundi uvuga ati jewe nkeneye kwirondera amafaranga yanje hamico nkeneye muri kazuza kanje nkeneye umushinga naye mu rugo apana umugabo mu rugo nkeneye umushinga naye mu rugo nkeneye wawundi nzokubaha nawe akanyubahiriza wawundi tuzokumvikana wawundi tuzokwicara tukayaga wawundi nzoruha hama nkaruhukira kuri we wawundi azoruha nanje akaruhukira kuri jewe donc kura mu mutwe mureke kuraba izo mudu zasohotse mureke kuraba amatelefone ngubunye ngo hasohotse ngo iPhone ageze voilà izo ugasanga umwana w'umukobwa ari capable ya byose kugira ashobore kuyironka rero aho onye valeur yawe biri kwiragabanuka abasore nabo barabiraba amaze kwirati uyu mudada arakunda amafaranga none umva icyaca gusaba n'igiki récompense voilà icadafise acha gusaba icadafise ati mpereza nanje kugira récompense bijya rero kugira mwirinde ivyo bintu baza barabasaba muvuga ngo abasore bose ni bamwe kora uronke ivyawe kora ugeraho wishikanye maze ureve birebira ati je nkene uzomfasha mu buzima uzompa ama projet atazompa amahera kuko ugwa ama projet no gwa amahera si uguhifi uje no kwereka aho yiroba sico kimwe urazi ndakwereke abanza bakira umuntu ku murongo wa telefone nze ndagutera inkuru kuri ako kantu warubunye ni Remi mukanyosha ndagutera inkuru bazo zumvirize hello oui Remi Basiri ati aragukumbuye ho twamatuvuga na rimwe na rimwe. Bana merci beaucoup musaza nanje ndagukumbuye mu. Ubwo rukundo ntirusaze. Ubwo rukundo ntihagira aho ruzoja. Ariko ndakumbuye Bujumbura cyane. Bana karibu. Ndabumanuke ntuti yanje natwe turagukumbuye. Mugira akazi keza rero. Bana merci beaucoup Remi. Asante sana. Arakoze cyane Remi kutwakura numwe mu bantu urabona ko abantu badukurikirana cyane ndakunda umuntu ibaze imagine uyu munsi uyisegonda ari mu ntara ya Muyinga ego Muyinga ni ntara ni ni ntara muri bwabugabure biratangura kuba nuko imagine umuntu ari mu ntara ya Muyinga akavuga ati ikiganiro good morning ndazi yuko kiba kirimwo izi saha nye akabaza ati kirimwo byakunda akakura atari karumviriza iradi ababosi bacu mugire n'ingoga tubegereza akaradiyo hariya habari n'abandi baze baratumviriza yego inkuru rero nagomba kugutera bivanye n'ikiyago turiko kiravuga giti mbega umuhungu n'umwigeme donc umusore n'umwigeme we igikurondera ku musore hama wa musore we igikurondera ku muhungu sasa rero abantu barondera ibintu bitandukanye ubu muri iki gihe hari umuntu yigeze kunyicara karambarira ati Bashir tutabeshanye mwaragiriye inama umuntu muratuvuga twebwe abasore mubabuza kugira ngo baze mu mageto kandi ubu ngo twarashizeyo amaradiyo n'ubu winjiye iwanje hariya urabona ko badugize bavuze ati muko muratikire ibintu urumva rero iyo umuntu arambwira ati ariko Bashir tutabeshanye jiwa amafaranga ndayafise abakobwa biki gihe ku ifaranga ni wararaye nahana none Bashir ndafasha amafaranga yanje ndamuhaye jewe amaso ndayafise umunwa ndawufise umubiri ndawufise n'umushatsi ndawufise none Bashir ico mba ndamuhereye ayo mafaranga n'igihe ca ndavuga ati exactement nimba abasore bafise izi ngeso tuvuga ati ico ntafise nico mangiye kumurongerera mwari mukwiriye rero mwebwe abakobwa kuvuga ati twebwe natwe kubera ko ico tudafise arico tubarondera nta rugo mfise sawa mutego mubwire ati none njewe byose ndabifise siko nabwe ntaco ndakurondera ayo mafaranga yawe gumanada nanje ndafise amaboko nzokora hama nanje ico nafise kubera ko ari urugo nihaza umutipe afise projet yo kuvuga ati urugo ndarufise ndaruguhe hama nanje nawe ivivise bime uzomubwire ati yewe gaye twagiye mugabo rero muri iki gihe kubera yuko ibintu bashaka kubipirata ugasanga umwe akeneye ibi uhundi akeneye basha abakobwa mwihagarare abasore namwe mwihagateke kubera ko uyu munsi urashobora kumuvuza ngo ngiye kurondera ibyo navise ukahakura
ingwara ukakura umuvumo ukakura Eh. ikoshi kandi ikindi naco mureke kugatsipiya inkundo zanyu erega iyo ni gatsipiyaje Neza none cane. ndakubwira ufise nk'aba ex 20 ufise 10 Mm. uzoteba ushike mu rugo wamwigemewe ukunde wa muntu wawe uvuge ati uyu ni wewe wanje koko ntusubize agatima inyuma ati jewe burya nane mfise abantu 20 hariya haramwe wumpa amafaranga kandi wala akwiye ati ujya muntu frame ati Muri just ico- niga nidoga ku mufuko Ura- ati umufuko w'amawuzi urazi ko muri ico gihe umufasha wawe donc dufate nk'ubu nimba baraguha amafaranga ukaja ico ushaka nyamunya ukajya akabroshet ugakwega muri ico gihe bizokunanira kugira ngo supporte umugabo wawe mu gihe azoba avuga ati jewe ndameze nabi muri iki gihe nibiko biragenda neza rero abakobwa mwari mukwiriye nubwo muraba amaternovera c'est vrai ariko mwari mukwiriye kuza murahigira bijya bintu babikora nimba ushobora ukugurura Canal Plus uyu munsi Canal Plus ukaca ukinjira bafise full HD urabyumva ukaraba amashusho yabo ukabona ameze neza na Plus noneho bagaca baguhereza ifilimi nziza zubaka ya filimi ntibaba bazishizeho kugira ngo wewe uzirabe gusa n'amaso no baba bazishizeho kugira ngo uyu munsi nimba uri kurayiraba urabe iciyumviro caje muri irya filime warabye biciye kuri Canal Plus uno munsi rero nimba abakobwa muri ko muranjanja muvuga muti twebwe nta kibazo hariho umwaka we wigeze kumbarira mukanya gaheza wigeze kumbaraga imyaka yanyu irihuta cyane imyaka y'ibigeme irihuta uzi impamvu yihuta cyane kubera urabona umwana w'umwigeme nimba ari kuri 14 canke 20 arashobora gusimbira kuri 25 kwaje kwa pra isegonda imwe ne kujya bavuga ngo amavoka ngo agize iki ngo ni nk'ivoka rigize iki ngo rimanutse ni kujya nyene wewe tusha gusa uvuga ati jewe ebana karabaye direct uza gusanga usumba ufese imyaka 20 n'ingara si nico gusa abigeme ni kuvuga hayi ukuntu babyiharaje ngo kuvyara ni kubuntu donc ashoboye atwaye iyo nda mama zitinda zitifuje mugabo burya ninda zifujwe kuko ivyo wagiye gusanga zitifuje je numbira yuko umwana w'umukobwa yagiye mu geto y'umusore ugashize ukambya ngo natwaye inda ntifuje ejo hariho n'uwazanye CJ avuga ngo bamufashe ku ngufu abe yaragiye ku mugabo hama amaze gushikayo donc yari mu ex wiwe afise uwo bakundana ngaha mu gisagara hama rero aragenda agiye kakaba kabaye hama cagumaye hama catangura kwandikira urino nge bana ngo bijya je rero ngwa mu ex we yafashe ku ngufu ngo umuntu wiwe naratweze ndavuga ati abakobwa mu bisimitwe irareze gose mugabo rigiye iyo mitwe iguherana pe basho ndabwire mu fisa agaciro mu fise ubuzima bwiza mu gihe ukiri muto koresha umutwe wawe koresha ingufu zawe utera imbere nyimbura umusore si vyiza yuko uguma wiyumvira ivyo onye udafise ku mwigeme nyimba ubona yuko hageze mushire mu nzu hama ivyo udafise ubironye mugabo rero ubona yuko hataragera kujya muza muri ikintu cyose ukoze mu misho ni kuvuga yuko atabari ciza tenyenya rero burya mureke kwiyononera ubuzima reka rero nakiri umunywanyi ku murongo alo n'amahoro ame amahoro cyane ni Jonathan ko bihera narinda bakumbuye kwisi ego Jonathan hanyuma cyo kintu ndunya muri ko Preman nukuri bibaho mugabo hagiye mugabo ku musore ntibura bana umutima w'umukobwa ego agukura naho yo kununa n'abahungu ijana arashobora kuba gukunda kandi akaba gukundira ubwo bukene bwawe sawa rero none Jonathan wibaza yuko umuntu yoba afise umutima umwe wo gukundana n'abantu ijana abantu ijana yarashobora kuba bakunda kunozenye kuri nyamafaranga nyine wewe uri umusore ariko ntirubara urukundo afise bakunda nyine ku ruhande rwiwe none abandi ucuvuga ngo urabakunda canke ubutendetse none nubazi ko bariho bibere oya ubwo si urukundo mfiti yanje oya urukundo uremera ubwo bukene ugatesekana n'ukunda yajya amafaranga nayo n'ikindi kintu wewe sesire yuko yubi dapuye uti rero abigeme babikora nk'ivyo onye bafise rezo yo kubikora
oya mu bisanzwe ntibyari byiza ariko nyine usanga nyine rero reka rero ndakubwira ikintu kimwe sha Jonathan abasore badafise amafaranga mukuremo akarenge rero niko murabayafise none wumva abasore badafise amafaranga nibaveho rero bakoreye akarenge wamwumvise Remi avuze ngo none ngagafaranga nako n'ikindi kintu mw'abantu cyane mwibuke ko agafaranga ari ikindi kintu ariko nako karabazanira byinshi Allo Jonas yambu cyane bana fresh kabisa ego ni sawa none Jonas yo ni sawa nawe gute mwene wacu Namarame n'amahoro. Kweri cha mwene wacu aho ni sawa kwerisha None muri kingaho. Muri hayarme. Sa Muri mu bikingaho. Wowe uri hehe Jonas Kene na bumviriza ke. Wamukoze mu nkovu ayo mageto uzago jari wiwe yari karumvira adi aravuga ati nzosubira mwiyo geto ayo mageto ego oya mageto yamuga sindini oya nturimwo uratekereza ubwo buradio muza murishirishamwo sa ego aja ukora babino bavyitera abigeme nibo bavyitera ego gute baze bituma wowe batwa ko ni umukobwa ubwo nje kubyumva ego ngo mudema kadakubwira ngo yabana gashaka amayinite ngo cyake kamuha gashaka igitenge ukamuha ngo mbonye Android ngo niyo nshaka ego kabisa we nawe umukuru tsaba kuyumvira cyane nanjye bigenda gute ariko mubwira ati ngo ko ndamaganda yigu none kubera iki mutiyumvira ingaruka mbi y'ivyo bintu mwa muri ko muriyumvira muri uwo mwanya ivyo muri uwo mwanya mwumvira ingaruka mbi ne kubera iki Satani ni mubisa. Ba ogereka kubesha Satani. None basi kwigumya ntivyo baha basuka vyanka kusabye nimba ari Android ukayimwima. Naneo. Ngene bameze cyane netse bigenza gute tubaye. Oye ni mwiyumvire consequence ingaruka mbi. Ewe bayi urate ndakubwira. Hariho umuvuga butumwa yigeze kuzi wacu akumera aratubwira ati mwige kuvuga ego. Mwige no kuvuga ngo oya nimba mu mutima wawe wumvika umutima burya Imana ngwiri ngaha urane ngaha je Imana iri ngaha aha Imana iri kumwe nawe wewe nta n'Imana ufise ngaho oya mbe haje umutima wawe bige mu bahe sha mu mutwe boraninje umutima wawe bige sha niyo mpamvu uri mu mutwe niyo mpamvu none twe ku mutima hengo yuratera nka wumva amahoro cyane Ndi Gaspari. Ego, Gaspari. Uraho ganshuti? Ego ndashima. Bimeze gute rero? Intera noterera. Abakobwa n'abantu bonya keshi bakunda amahera. Kandi bamaze kubona muhunga mvuze ngo nakujane mu nzu, ubu uya ntapfa mu nzu, maze kuja kumujana mu igeto ntapfaye. Igeto. Abakobwa rero bakwiriye kuza barabiheba mwumvikanye akanka burundu tije iyo nzu sindayijamo mu gihe mbona yuko utantwara ego intererano yanje rero yari iyo murakoze urakoze cyane merci beaucoup weze gigwe ego bakwiriye kuza abigeme ni Gaspar n'umushinga nanya mbatara umusore abivuze ati abigeme ubonye gutwaye mu igeto uvuga ati oya sinjayo hari abantu bafite amageto hari bien équipé harimo ventilateur bafite amacuisiniere agura papo musakarara yimariyemo kuburyo wowe ukigera ku ntuze ku muryango gusa uvuga ati super oti alors Mela gute nshuti yanjye jina ndakumbia Armela utabisewe no ku jamais yo vyafre ni hatari Armela nakana keza Armela oui ndakwikundira di nanje sanda ukunda mubwire ko parfait nayo mariye mu cumbi umwanya ni uburu sigaye wirirwa ari ngaho ga Armela ego munda mukirize sha aya yamaze kuja ku kazi mugabo okay ngira rero umvise yago turiko ego bashi oui ni more cyane ubu uri muri baramponda sinoga nakureka kwirekere aya
kandi yavuga uwo namaze kukwimika inkweto yabonye iyayo reka kumarira amayinite y'ibyirezi yamera unyibukije umukobwa aramusobanurira hirya yera ndamubwira ati none wowe bimeze gute ko mbona agashaho mutike n'ukuri agukunda cyane none nta kuntu vema yo gutwara ntiyaragira ko gutwara bazi ijambo yanyishyura yambwiye ngo reka shareka ngo mbabarira ngo ibyo sizo ndimo sa ngo ari mu biki ndabanza ni kubera atambwira ngo nawe nimba nkunda nanyambike bigire neza ngo hama bihere yoyo ngo ubundi bwobwo gusa n'ukuri ngo nta mwana niteze kugira sonsa ngo we mwana ngo uhere ryo hazarigwa afite imyaka ingaho uwo muntu atinya kwibere ryogwa n'ukuri ama n'ukuri narumiwe warabaramaye urugendo rwiza yo none afite imyaka ingaho uwo mwigeme asenka ari muri mari 23 ans ayayaya karanyanyaye urumva umwana w'umukobwa amaze kugira imyaka nk'iyo onye akaba agaca yumvira gutyo agifite icyumviro nk'icyo onye urumva yuko atari mwiza kubaka biri mu mutwe wiwe urakoze cyane reka ndagushimira yego mu bisanzwe ababigeme baba bakwiye kumenya bakungura ubwenge bakamenya valeur yabo bakamenya yuko imyaka ari imyaka kandi idasubira inyuma urakoze cyane Armela sawa abambasaderi bose ndabaramutse cyane ndabwiye ndabakoze asante sana barakumva nshuti yanjye hewe Armela nanyumije nama nakubwiye ko twebwe sometimes nta kibazo tuba twifitiye nta kibazo tuba dushaka kwiteza ubundi turabona isose ako kantu wakumvise tukavuga tuti wararaye uzosha none wigize igitebo bakugira ivu umviriza reka mvanje hari abasore itabe hama cyane allo vange amahoro twaramutse kuri blackfm n'amahoro kandi aracyajya meze neza wowe uracaryamye vanje wabyuze none nk'ubu ntiwarunkumbuye vanje cyane gose mi amore bimwerekezi none ntuterera vanje yo pole sana ntacyo kazimukunda blackfm kwerisha hewe urumva Ahmed ibintu yavuze ngo mwigeme yavuze ngo nyimba nkunda ngo nama amafaranga ankore nirire nigire neza se neza ati jewe na projet mfise yo kuvyara yo konsa ibere gigwe ngo na projet mfise yo konsa abana ibere ryanje rigwe burya ndababwira urazi cyubahiro cyo kuba ibere ryaraguye urazi yakumera reka ndakubwiza ukuri ubundi mu kirundi ciza aba bavye bakuze kera akubonye rigishinze nk'uko ugati wape kabisa nta kirava kubera aragira amaganya aravuga ati ese uyu mwana wanje ndisiri yuko azohava vraiment acika ku icumu mugaba tubigaruke mugaba akubonye vraiment uri kuronsa abana nk'abo abantu nk'abo abigeme nk'abo badafite projet yo kuja mu ngo cyangwa kugira mureke gutesha umwanya cyangwa mujya itunga y'undi muntu yicaye hajya yatekereje umuye kwajya itunga ry'umuzibe umugore wiwe yicaye ku ruhande abunze ariko arajya igiharage umugore wiwe akazonza uwo mutibe ariko ajya igiharage hama uwo nawe ariko profita itunga ry'uwo mutibe azoyajya yose yaheze amunywe amaraso aheze cyane hama wundi yikorera igiharage hariya anye abari bazoza guhoza uwo mutibe ivyo ari ivyo hakaba abundi mwabaye gutabige abigeme kubera ko umutu kwifata ngo mumvuge muti je n'ukuri kw'Imana ntakubeshe jewe navutse rimwe no kubaka ni rimwe kandi burya kubaka bigucitse yakumera
urabona bigucitse biba bigiye impuzu bigiye ndakwereka ikintu kimwe impuzu z'abakobwa nta ndwi idahera badagize badasohoye izindi amatendance yaba ari menshi twama turi ajour nta ndwi ihera hadasohotse iyindi plante nziza yasohotse cyangwa menshi nziza nta ndwi ihera badakoze amatelefone mashasha rero uzokwama iminsi yose uri ku isoko uri kurigurisha kubera ivyo bintu biriko birasohoka ibintu materiel utazokwigira uhaga ndi kuvuga no musi ufise iki ejo uzobona mugenzi wawe afise ikindi uco ucifuza naco imyaka izo biriko iragenda ni nko gufata misandabi cya kintu barobesha bacita gute indowani mu kirundi indowani donc ugafata ugahereza imbwa inyama ukayicisha imbere ikagenda iriruka ikurikira iyo nyama ni kuvuga imbere iyo igenda ikurikira iyo nyama gusa maka voilà kandi niruha ivuga ati jewe aho bica hose mfise icizere ndagufata wa nyamawe hazogira rero aho yikangura avuga ati vyavuye nuko nyene bimeze ibintu nyene nuko bimeze nuko biri kabaye ikangure ubu nyatara batrota 23 ans ni myinshi 23 ans nari nefise umwana ibiri nitatu bavuga Allô, Réveillien. Oui, alors. Gute. Good morning. Where is Samuel Watt? Neza. Hey. Fresh. Yo. Amakuru ni meza kabisa ndakomeye meze fresh. Nawe gute? Ndashimira Imana cyane yagiriza. Kweri share veri. Amikiyago nacyumvise. Ujya bashir ugiye kuraba inkonde bekigiye zimeze gute referiye zimpe hazidisa cyane gose z'imyaka yaheze ofete urabona iki gihe zenda higanje cyane mbega abakobwa mbega n'abahungu mbega urukundo baruhinduye ikisi urabona iki gihe urabona nka kera umwigeme w'iki gihe rero iyo umwereka urukundo ukamukunda turema nyine ukamwereka mu bukene bwawe burya arakwiga nyine waja akakuraba hirya no hino hakuraba agaciro k'urukundo uba umufitiye burya kenshi yihutira kuraba iki umufuko rero umubwiye ati ujya gerera afite urukundo amafaranga ntayo mfise arakwihweza akatwenga akavuga nti we nkawe uruwahe rero amaze kugenda kuri wa wundi wafite y'amafaranga akasasanga uburyo abayeho nubwo yarabayeho kuri wa wundi akeneye ko afite urukundo biri difera rero muri icyo gihe rero umaze kuba uri umuntu ukuze udafite gufata ingingo ati reka basigiyeho nyamba nahisemwo bugira ubukene burahera Mutangwa nyamba wakunze umukobwa ntumukundira ngo nuko afite amafaranga cyangwa nyamba wakunze umukobwa ntumukundira ngo baramukuza amafaranga nyamba wahisemo gukunda mufashanye mu buryo bukene mwerekane urukundo hama mukore mushyire hamwe cyane ibisigaye byose Imana burya irahezagira na cyane yego hama ngiye kuna mpano n'abantu bameze nk'uko anya bigiye kuraba urukundo rw'amafaranga na gato amafaranga yewe ni nk'umushyitsi washoboye kumukunda uyu munsi kubera mubonye k'amafaranga ariko ejo akagenda rero baba bamukunze kubera urukundo mu cyo bituma iyo akenye mube hafi murondere muvugana sibya rero dukora uko ibisigaye bizizana ushobora kuba nk'umukobwa kigiye mu bihe bya project akana batabona kugira ati cyawe nyamba uri mwarose hagaze yego cyane yego wumva rero mpanoza zinazari dore twikebuke tumenye yuko tugeze mu yindi isi yego bana merci beaucoup Reverier